Bakunzi b'ikiganiro umuntu muzima twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe. Turanezerewe cyane no kongera kubonana namwe kugira ngo tuganire, ariko tugomba no kubashimira abantu bose bitwararika biganiro bakoma badukurikirana bakatubaza ibibazo bakaduha inyunganizi. Umwami abibahembere. Uno musi rero mukaba muri kumwe na Niyokindi Generose, twara tugomba tuganire ku bijyanye n'ikiyago mu rugo. Mu biganiro biherukane n'abasezeraniye ko tuzoganira ku bijyanye n'ikiyago mu rugo, kuko twabonye ko niyo ntandaro ya mbere ituma urugo rugira ibibazo, rutuma abantu batumvikana, rutuma haba imishwano, mbere abantu bakagenda igihe batandukana kubera kutayaga. Uno munsi rero twasa tuganire ku bijyanye no kuyaga. Mbega kubera ikingo nyinshi tayaga. Uno munsi dusa n'abantu bamaze kugera mu iterambere ku buryo abantu benshi atakironka umwanya wo kuyaga. Ariko none ijambo ry'Imana rivuga kwiki? Reka tubanze dusome mu Migani 15 duhere ku murongo wa 22 hama turasimba tuje ku wa kabiri. Haravuze ngo ahatagira inama imigabo irapfa. Ahatagira inama imigabo irapfa. Ariko mu bajyanama benshi irakomeza. Ahatagira inama imigabo irapfa, ariko mu bajyanama benshi irakomeza. Umurongo wa kabiri naho haravuze ngo ururimi rw'abanyabwenge rutonyanga ubwenge bubereye, ariko akanwa k'ibipfu gasuka ubupfu. Imana idufashe cyane. Mu yandi majambo bahabagerageje kutwereka akamaro k'ururimi ko mu kuyaga mu rugo. Iyo bavuze ngo ahatagira inama imigabo irapfa, ruvuga ngo urashaka kufisa imigabo myiza, urashaka kufisa amaproje meza, urashaka kufisa imigambi myiza ugomba kumushika ko mugaye igihe mutayaga mu rugo, ivyo byose ntaco bigira gute, ntaco bimara. None hana batubwiye ngo ni mu biyage kuko ururimi rw'umunyabwenge rutonyanga amajambo yiki, amajambo y'ubwenge kandi ubwenge bubereye. Ariko abantu batayaga ntushobora kumenya ikiri muri mugenzi wawe. Ntushobora kumenya uyu mugenzi wanje akunda iki, uyu mugenzi wanje yankiki, uyu mugenzi wanje afise iyihe vision, uyu mugenzi wanje afise ibihe he hagomba ko twoshika mu rugo rwacu. Kuko mu isanzwe urugo rugizwe n'abantu babiri, kandi abo bantu babiri nibo bagomba kugubaka. Babishaka ruratera imbere, babishaka rurasubira inyuma. Bivanye n'iki? Bivanye n'ikiyago. Abahinga bakurikiranye ivyingo abo twita abaconseiller conjugal n'abantu n'umuringo bagerageje kwegeranya ibitabo bishi bitandukanye, bemeza yuko mu gitabo bita Vive Communique yuko iyo urugo rutayaga ntushobora gutera imbere, urukundo rwabo ntigwiyongera. Mu yandi majambo urukundo rw'abantu rugaragarira ukuntu bayaga. Iyo abantu bayaga bakama bagira imigambi hamwe, bakagira icerekezo kimwe, bagasangira ivyumviro, bagasangira amafaranga, bagasangira icerekezo, ivyo bituma urugo rwabo rutera imbere. Nuvuga ngo kugira ngo umenye ngo urugo rurateye imbere, kugira ngo umenye ngo abantu barakundanye, niyo utokuri uraja kure ucise gusa mu rugo, ukuntu bayaga birakugaragariza yuko bakundanye cyangwa badakundanye. Urukundo rw'umuryango rugaragarira ukuntu bayaga. None ngaho ijambo ry'Imana riratubwiye neza yuko iyo abantu bagiye inama niho bagira imigambi bashitseko. Ariko ahantu hatagira inama imigabo igira gute, irapfa. Ushaka ufite imigambi myiza ariko kubera mutayaga ngo bimushikirize murangene mu yiyungurura muri cyo mwokora, ugasanga bipfiriye mu kirere, biguhezemwo wewe canke nubwo muri iyi si hari abantu ugira imigambi myiza ugasanga uwundi abereho kuyica, ugasanga ufite ibitekerezo biraba kure uwundi nakabona umengo uburemere wabihaye sibwo yabihaye. Ivyo byose ni bimwe mu bintu bikoresha ingo zacu. Uno munsi urashaka ko tuganira ibiyago mu rugo, kukiyago cyogenda mu rugo. None ni kubera iki ingo nyinshi zitayaga? Turagereza turabe nk'ibintu bigira kundwa, ivyo tureke gituma ingo nyinshi zitayaga. Icyambere gituma ingo zitayaga no kutabimenya. Hari abantu, hari abagore benshi umuhaye igitenge, ukamuha impuzu nziza, ukamuha ratio, ukamuha muri frigo akaba hari ibintu byose bikenewe, arahejeje nta bindi akeneye. Yumva ko urwo yagubatse, yumva ko yahejeje. Uwo ntabaza akamaro ko mu kiyago. Uvuga ngo hari abantu benshi batayaga atari kubera ibindi, ariko kubera gusa batabizi, ntibaza agaciro kabyo. Umuntu wese namenye ko urugo rutayaga adashaka gutera imbere, urugo rutayaga urukundo rw'abantu, aba bantu ntibashaka gusazana batayaga, ntibibaho. Ni ngombwa abantu bagire gute bayage no mu ijambo ry'Imana. Natwebwe abakristo kugira ngo umukristo akure mu vyamwemo yaga ni Imana. Umuntu atayaga ni Imana ashaka gukura mu vyamwemo, niko n'umuntu atayaga n'umugabo we cyangwa n'umugore wiwe badashaka gukurira urwo rugo. Icyambere rero gituma abantu batayaga no kutabimenya, ni ignorance. Ntavyo bazi, ntibaza agaciro kavyo. Burya kuyaga ni ikintu cyambere ciza gituma umuntu wese yimimina mu wundi, akamubwira ivyo akunda, akamubwira ivyo yanka, akamubwira imuteye ubwoba, mwahamura ivyo yumva abogamiyemo. Ushaka kumenya ikiri mugenzi wawe, ikimana yake duhishije kari wagize gute, agisokora akikubwira. Rero abantu baje bakunda kuyaga. Icya kabiri
abandi banka kuyaga kubera ko batinya bafite crainte de se trouver face à une attitude de rejet baribaza yuko bashobora kutabakira bivana n'iki rero bivana n'ukuntu umuntu umubona uwo mubanye igihe atagaciro ikiyago igihe nawe mbwira wabwira umuntu ngo muze mwicare muganire mugire ibyo muvuze ko no kukuramutsa gusa atakuramutsa hari abantu benshi bavyuka akagenda ataramukije umugore cyaka ntanamutse umugabo wiwe ntamugire sheri waramutse gute bimeze gute akavyuka agenda nkinka nko wumva kumubwira ngo mwicare muze mugire ikiyago kimbitse umva byo mworohera biragoye gatatu gituma abantu batayaga ni kubera benshi bageze kubigerageza biranga hari gihe mubana n'umuntu kamubwira ati mutware canke mufasoni wanje nanke ko tuyaga ubona ufite akanyajyari ngo nta mwanya afise ngo ariko ngo turamana ngo ibintu mbwira ngo byahatari ngo nibiki ngo mbwira none ugasanga ariko arabikubwira aho computer iri mu ntoke yamaze gufata imfunguzo z'imodoka agomba agende cyangwa ugasanga ari abantu baruguru yamaze gufata umuhoro canke isuka agomba agende uwo mbwira gute ngo tuyage ugasanga arakwima umwanya bigatuma rero uvuga ati uyu muntu ko yamanye mu mwanya ubigize nka kabiri gatatu uvuga ati naho no mubwira gute ntiyogira gute ntiyovyemera mugasagara mu bana nk'inka nta kwicara nta kuyaga nta guhana imigambi nta gupanga programme y'ubuzima agashaka gusa kudigita nkaho mengo n'umuntu zenyi n'umutegetsi aje gusoma discours nta kuganiriza kubazi no ubibona gute na icyumviro cyago cyane nawe ubibona gute umva wonyongerera iki abagasiga dicta gusa oya ico gituma rero agusaba ngo muyage uje wemera ko n'umugisha ingo zitayaga ntibasazana ingo zitayaga ntibakundana ingo zitayaga ntibahana icubahiro ingo zitayaga bama mu makonfli parce que ntuzi ngo yakunda iki uyankiki icakane gituma abantu batayaga nakazi kenshi kubera ko ubuzima gusa n'ubwoye muri imisi y'imperuka abantu bavyuka biruka bakavyuka ijoro ugasanga aragiye saa 11 cyangwa saa 11 ziburuka basanga yagiye kurangura abandi bagiye ku kazi ahantu fatira amabishi ni kure abandi bagahitamo kugenda n'amaguru ivyo byose bigatuma umuntu abura umwanya kugira gute wo kuyaga n'uwo bakanye ivyo navyo biri mu bintu imisi y'imperuka nayo mu bintu bituma abantu badakunda kuyaga ikindi ni iterambere hari iterambere ryamaze kuza muri iyi misi gitwa ngo izi mbuga ngurukana bumenyi izi mbuga ngurukana bumenyi zamaze kuzana ingorane mu ngo ama internet ama WhatsApp Facebook Twitter Instagram n'ibindi byinshi umuntu amaze kubikorokeramwo ntasubira kandi kwiyumvira ngo bariko barayaga n'umugore oyaye arashika kuri kazi yabuze umwanya aho yarari mu iduka yabuze umwanya aho yakariruka mu kazi yabuze umwanya yashika mu duka mengo ni hano umwanya kugira gute ukwisanzura gaca ayiconnect tayari amaze kunama muri ivyo benshi no kujya baribagira abandi bakajya amasige abantu basigaye bajya amabatevye turafise ingorane cyane kubera ibintu ni byiza cyane ku muntu abikoresheje mu buryo bwiza kuri programme kuri gahunda ukamenya ngo mvuye ku kazi namara ko ndakoresha computer umwanya wo gukora akazi ku kazi waheze c'est-à-dire namba ntashe muhira nukubonana n'umuryango nkaganira n'umugore n'abana uko biriwe nkaraba ivyo mu rugo ngo suvuga ngo akazi ukimure ibiro muri make ugashata 17h 17h30 18h cyo muhira akazi ko kubiro kabandanya no none urugo n'ibiro umva utamaze kubifatanya c'est-à-dire nta kubiro nta muhira hose harasa oya manye ko umukenyezi aragukeneye cyangwa umutware wawe aragukeneye abana baragukeneye bakeneye uganira nawe bakeneye kubabaza ko wiri uko biriwe nabo hakubaza bahaguze abana bakeneye gutera inkuru bagusimbire ko bagukinishe apana kumara ngogerayo ngenda mu ndakina hariya no barakeneye affection yawe barakeneye urukundo rwawe gishikacaye kukibereka izo rero ingo nyinshi zirabuze ikiyago zirabuze umutekano muri kubera ico kiyago cyabuze kubera izi mbuga ngurukana bumenyi nazo nyene ziri mu ntandaro zituma abantu batayaga ikindi gituma abantu batayaga nivyo bita kurenga ibigo abantu benshi cyane kubera yuko bafite undi muntu bakundana hanze uwundi mugore wundi cyangwa mugabo wundi cyangwa undi musore cyangwa undi nkumi nta gishika abagifitiye wo babanye abayumva ko ivyumviro byiwe byose bavyibere kuri wa wundi wa hehe wo hanze wewe kugira ngo fatire umwanya nta gukunda kubabara kwawe kunezerwa kwawe nta bikunze wariye utariye nta vyitayeho ivyumviro byiwe biri hehe biri kwa musheri wiwe wa musiti hate wiwe wo hanze acaja mu cyumba cyangwa akaja handi hantu akaja ku mutelefone siti hate wiriwe gute umeze gute ubwo kuba yatwawe Imana yakoze igitangaza iha umuntu umutima umwe icyatu Imana itanga umuntu kamuha umutima umwe nukugira ngo urukundo rwa ruhu umuntu umwe urukundo umutima ntishobora kuba partage n'Imana yaribuze mu ijambo ryayo yuko idakunda umutima umuntu w'imitima ibiri enke partage Imana ntiyikunda n'umuntu rero nta rugo rushobora kubaho ngo nzokunda umugore wanje tubana ngo ngina kandi gashire ko ku kazi cyangwa handi hano no aho bugomba gusambura urugo ibi abantu rero kurenga ibigo baragabanya urukundo n'ikiyago ntikiboneka kubera iki ari okipe ku buryo uriya muntu aramukeneye kandi amusaba umwanya munini
bigasaba rero uwo mwanya munini amutwaye umwere guha abantu bo mu rugo ntabakigize gute ntabakibuhaye kandi icyaha c'ubusambanyi ni icyaha cahanuwe ko ari icyaha cyo mu misi y'imperuka kandi kizohitana benshi intwari nyinshi zizohitanwa n'ubusambanyi abantu rero benshi birinde kurenga ibigo unezerwe n'iriba ryawe wiyimbiye rikunezeze n'Imana yaguhaye nigo rubavu rwawe rero kuraba hanze uraba ariko baraza kubera ku munsi havuka abakobwa abandi beza n'abahungu bandi beza ugumira abaro beza wozohagwa kandi benshi baramaze kuhagwa kandi iyo korose abantu barigiyemwo kenshi ni korose gisha ntibagaruka mu nzira nziza rero umuntu wese abe maso yirinde kurenga ibigo kubera bigabanya ikiyago cyo mu rugo bituma adakunda abiwe n'abana biwe ntabakunde n'umugabo n'umugore ntamukoresha umugabo ntamukunde kurenga ibigo ni kimwe mu bintu bituma abantu batayaga muri iyi misi y'imperuka icyanyuma nico bita ububare uba abantu benshi cyane bava ku kazi bagenda hehe bagenda mu kabari agenda kwinywera inzoga akabare kamugize novuga ngo akabare niho hasigaye ari ku mugore wiwe n'umugore wa kabiri akabari abagabo benshi cyane ava ku kazi ku kabari hari abantu bari ku kabari umengo baratonda aho kabari ubazi ngo ategeza murondeye utegeza kwa musanga mbega aho ku kabari niho mu rugo rwiwe mbega ku kabari niho hari abana biwe mbega ku kabari niho hari abakunzi biwe ivyo ni ibintu no kwita ngo ni inzira za satani yaciye zo gutuma abantu batayaga gutandukanya ingo mu bwenge satani yakoresheje akavuga ati azagenda kunywa ataye 22 chave 3h abana yagiye mu gatondo bataganiriye batabonanye batasenze batabonye ko papa yaramutse akagaruka ryari mwijoro baryamye ubwo wumva ari urugo canke mwana amaze gusambura mutabizi ni byiza rero umuntu amenye ko ikiyago ni kitu cingenzi mu rugo kandi ikiyago gihabwa umwanya kandi ikiyago nico cubaka urugo niyo mazi canke semvuge ngo niyo fumbire novuga ngo niyo fumier yico gitegwa cita urukundo ubwo rukundo rakeneye fumier mu byo bikeneye niki bikeneye na communication ni kintu cingenzi mu rugo igihe urugo rutayaga ngo mushyire muyage kuvyiza nibibi ubwo rwo ntizotera imbere nimwizire ngo muzosazana to utaha muzotandukana kandi ibona mutayaguje mu mwamaze gutandukana tanga urugerageze gushira ikiyago mu rugo ikiyago gituma urukundo rukura ikiyago gituma umuntu amenye ivyunda akunda ikiyago gituma umuntu amenye ingene yifata ku wundi ikiyago kirabakwega kikabahuza n'abavyeyi n'abana n'umugabo n'umugore ivyo bigatuma ugo rugo rugwishimiwe n'abana bose bishimira gutaha muhira ko bazi ko bayaga nase na nyina umugabo acataha kariya twayaga n'umugore neza umugore ataha kariya twayaga n'umugabo we neza ikiyago ni kintu cingenzi rero tugomba kumenya rero n'ubwoko bw'ibiyago ubwo izo ndababwiye intandaro cyangwa se mvuge ngo intambamyi cyangwa les obstacles zituma hatabaho communication ubwo rero tugomba turabe none ubwoko bw'ibiyago nubuwe kuko hari abantu bimvira ngo baraga mugabo batayaga ibiyago tuko turavuga ngaho ikiyago cyo bakurugo mu gitandukanye n'ibindi biyago bisanzwe hari ubwoko rero bw'ibiyago novuga ngo bwira kuri butanu nabwo tugomba kubuvugako kugira ngo mumenye ibiyago tuko turavuga ivyo ari byo iyo bavuze ngo ibiyago biri ubwoko bwinshi namwe murabizi ikiyago cya mbere abantu benshi bakunda kwega bagira ngo barayaga ni ikiyago no kuvuga ngo ikiyago c'amajejuru ni ikiyago umuntu wese ugikorera n'umukozi wakimukorera byo kugira ngo mwaramutse mwaraye gute ku kazi byagenze gute okay ça va okay mwiriwe neza okay sawa umunsi mwiza okay sawa ivyo biyago bita stereotype nibiyago vy'amajejuru nibiyago ubwira umuntu wari wese n'umukozi wo bimubwira n'umwana bimubwira n'uhita bimubwira mwaramutse amahoro iwanyu n'impore okay sava akabagejeje aho ivyo nivyo biti biyago vy'amajejuru ivyo rero nivyo umuntu wari wese sivyo tuko turavuga ngaha tuko turavuga ikiyago cuba ku rugo ikiyago ca kabiri ni ikiyago abantu bakora ku vyabaye à propos des événements c'est-à-dire ni ikiyago ukora ku bintu vyabaye tufate nk'uvuye ku kazi wahuye n'umuntu ukavuga ati mbe bamenye ko naka yavyaye Imana ishimwe byagenze neza mbega yavyaye iki umuhungu umukobwa Imana ishimwe kweri irakoze ko umuhungu yakandi kana yarafite abakobwa gusa none n'umuhungu Imana ishimwe ibintu vyagutyo ni les événements ni ibintu biba vyabaye ku muntu cyangwa ahantu kumutera inkuru ibintu vyabaye moja mubona n'abana arashobora kuzavuga ati burya twagiye mu ibarabara habaye accident ivyo ni biyago bisanzwe simple sico tuko turavuga ikiyago cyo bakurugo abantu muhumve twenda bereka ubwoko bw'ibindi biyabwira ntuzabwira ngo murayaga ari umuntu ubwira ngo murayaga ukazamba ngo ngo yavyutse ngarandamutse ngo yego ngo yavuye kazi yarambye ngene byagenze mu nzira oya hari ikiyago turiko turavuga cyo bakurugo cyo kwicara mu kayaga ibyo kurugo ibyo mu rugo nibyo tuko turavuga ivyo n'ibindi biyago umuntu wese akora n'abatabikora baba bafite izindi impamvu zituma batabikora ariko ivyo ntivyimbitse cyane nubwo navyo ari ivy'ingenzi kuko no kuvyuka ukaragenda umuntu tamuramukije cyangwa namusezera mu bwiri ugiye nayo nirindi kosa mu rugo ariko kameme siho no musi turiko turagira gute turerekeza icya gatatu nico bita échange de vie ni ibintu no kuyaga mwo ku bintu bisanzwe by'ubuzima ukavuga ati mbega mukanaka asigaye adandaza umuceri
mukaga nk'ibintu nk'ivyo échange de vie ati je burya njane mbona kumenga umuceri ntiwunguka mbega umuceri bawudandaza gute mbega burya bunguka gute barangura gute ibintu nk'ivyo ni les échanges de vie n'ibintu bisanzwe mushobora kuganira ko atari ibintu bigize gute atari ibintu bikomeye muhanahana ivyumviro ukamushikiriza ivyumviro kuntu ubona ikintu kuntu cyumva ivyo navyo ntivyimbitse nubwo navyo babikeneye mu muryango ni bimwe mu uvuga ngo ni birungo by'ikiyago cyo bakurugo mbwana ivyo navyo ni birungo biza kuryosha ikiyago cyo mu rugo icakane nukuyaga à propos des sentiments nukuyaga kubijanye n'ukuntu wiyumva ibishika vyawe les goûts les désirs ukuntu ugira igishika par exemple murashaka kumubwira ati ebana jewe rero nukuri ibintu vya wamvye kwa mutaha mwijoro si supporta ndakwinginze je ugerageza utaye kale no ibintu sindabishaka uravyumva ivyo nibiyago bivaye n'ibintu uko vyimvamwo ukuntu wewe ukuntu uvyakira sindabikunda vraiment cyo kumubwira ati je ukuntu ukunda kwama ukuravuza radio ukayishiramo volume nini sindabikunda nikwerekana ivyo ukunda nivyo wanka ibishika vyawe kwa ivyo navyo nindi modeli y'ikiganiro ikindi ni ikiganiro ariko nasetse kubabwira ariko nasetse ko tuvuga ikiganiro cyubaka nico bita la plénitude de la communication ikintu novuga ngo la plénitude de la communication ni kiyago bitango ni kiyago cyubaka urugo ico cyo kiri réservé à la vie conjugale gusa ni ikintu cy'abantu bubatse babiri nabwe ko bijya bindi nabwo ari birungo vy'ikiyago nabandi bose bobikorera n'umukozi wobimukorera n'umugabo wobimukorera n'umundi wese ariko iki coco ni kiri réservé à la vie conjugale vuga ngo ni cabubatse gusa umugabo n'umugore vuga ngo nukuvuga kantu kakubakiye hari ku mutima ubona ati aka kantu tukagenzemo neza twozoshika ahantu heza twozogenda gutya na gutya ivyo nivyo bita ikiyago plénitude de la communication nikiyago kiba cyuzuye naho umuntu avuga kari imurore akamubakiye ku mutima ikintu kirindane mu mutima adashaka kubwira uwundi wari we wese mugakabwira umugabo wiwe ico nico bita ikiyago cubaka ico kiyago cubaka rero turagerageza kunyaruka twumva inge cokogwa abantu benshi mwumvise ko mubikora cyane mugakora ivyo hejuru ushobora gusanga ukora stéréotype usanga ugira communication à propos des événements canke de vie de goût ugasanga nturashika kuri iyo plénitude de la communication iyo rero niho hari kibazo mu ngo nyinshi abantu benshi ntibayaga bibaza ngo barayaga mukura mukanya ariko siko kuyaga iyo bavye ngo ikiyago cyubaka urugo ni ikiyago umugabo n'umugore bicara icyo kiyago rero gifite ukuntu gikora kugira ngo bigende neza ari navyo tugomba tujeko abazogomba kugira ngo bavyagure neza baze basome igitabo cita Vivre Communiquer cyanditswe na Nancy ubwo bazomera ibintu byinshi bazokwagurwa byinshi iyo tubabwira bike mu byo tuba twagiye tugira gute tukorera ubushakashatsi none baravuze ngo mbega byo kugwa gute none icyo kiyago ko twumvise harwa kubishi bw'ibiyago kandi twumvise ko hakenewe ikiyago kiri réservé à la vie conjugale mbega ico cyo kogwa gute kugira ngo kimere neza ico kiyago rero kiratandukanye ico kiyago cyo mu rugo cyubaka nico no kwita ni nk'umwuga ni ikintu ari bisaba ngo umuntu akigi kuntu agikora neza ntagire sheke kuko nico kintu cyambere cyubaka urugo bo gikora gute rero ubwa mbere nkuko umuntu yagomba gushinga projet runaka ayipangira imipanga akavuga ati kugira ngo iyi projet izitere imbere bisaba yuko mbafise umutahe bisaba place nzo ikoreramo bisaba ahantu ndaharabe ko hariho la clientèle ihagije bisaba yuko menya ko ibintu vyunguka n'indangure yanzunguka ngahe nkamenya ngene bisohoka ibintu bimeze gutyo projet yose ugomba gukora ari yo korora ari yo kudandaza ari yo yose bisaba ngo banze wigo umugambi niba bamara kugo umugambi urabe nyungu ivamo mbere abandi benshi baragenda no kugira gute no kuvisita aho hantu bakaganira n'abandi bantu bakoze ivyo bintu mbere yabo muri make uni projet ubanza kwiga ukayigira etude ukayimbika niko no kuyaga bisaba ico kintu bigomba kwigira etude approfondie ukayaprofondira bati none kugira ngo je umuntu uganire zo twamatugikiyago mu rugo byo bigenda gute rero bigomba gupangirwa igihe ugapanga igihe bikorera rendez-vous kamusaba ari umugabo ari umugore ati je nkeneye ko tubonana umpangire rendez-vous umunsi uzoma utari occupé atayizindi gahunda ufise ari jeje nyene uha uwo mwanya ivyo bitagira gute gupanga kubera ko ikiyaga ari kintu gikomeye mu rugo gisaba gupangirwa n'umwanya n'ubare munabupangira n'urubanza murarupangira ubwo nabwo n'urubanza rudasanzwe kuba ku rugo mugomba rero kurupangira mugapanga rendez-vous mugapanga itariki mugapanga amasaha mugapanga ahantu mugapanga nyene ibintu bimeze neza icya kabiri bigomba guhabwa agaciro nkuko umuntu ataje ku rubanza yambaye ko yishakiye niko no mucyo kiyago cyuba ku rugo cy'umugabo n'umugore mugomba kugendamo wiyuhagiye wanajya gahazu kagahuzo gusohokana kagahuzu wambara akabwira ati urabera akari kugira gute akari kutegura mukambara neza mukaba musukuye ukavyitegura kugira witegura urubanza icya gatatu ugomba kumenya aho bikorerwa
ukarondera ahantu heza. Abantu benshi rero bibaza ngo ikiyago cyuba ku rugo ngo ni muri saro. Oya, namba dufise ibintu dufate twapfuye twakuganira muri saro. Ikiyago cyubaka ntiganirwa muri saro, ikiyago cyubaka ntikiganirwa mu gitanda, ikiyago cyubaka ntiganirwa ku meza muri ko murafungura. Oya, ku meza mbere abashakashatsi bavuze ko ari ahantu kuganirira inkuru nziza gusa, des événements heureux, ibintu byagenze neza, ibintu byiza, kubera yuko urafungura kugira ngo ufungure neza n'abana bafungure neza. Mbone aho no gucira kagoha abavyeyi bakubita abana bagomba bafungure ni kizira, kirazira cyane, bituma digestion itagenda neza. N'umugore n'umugabo nuko bisaba ngo abantu bagiye ku meza baganira udukuru twiza, udukuru tunezereje, ibintu byagenze neza. Ivyo nivyo bisa kuganirwa ku meza. Rero ku meza so bagira ikiganiro cyubaka mu byumve, sino muri saro sino mu gitanda, ahubwo n'ahantu mwateguye ho gusohokera. Ahandi n'ahantu ugomba kurondera heza, kurondera nature nziza. Kuvuga ati namba tuzoja ahantu heza, namba tuzoja kuri Club du Lac Tanganyika, namba tuzoja kuri Jardin Public, namba tuzoja hehe, ahantu kumamije, ahantu heza hari ibintu byiza, n'ahantu bisaba ko hapangira ukahatemberera ukahabona. Kavuga ati no musi ni ahantu dukorera ubanza je n'uwo tugize gute n'uwo twubakanye. Abandi murashaka kutaja aho mukaje ahantu ku mazi, ku kiyaga, ahantu hari ikiyaga, ahantu ku masagarisha, ahantu hameze neza, mwicara mugatuza, ata umuntu abavuruga, ata telefone, ata guhamagara, ata bintu byo kuraba impapuro n'amatelefone n'ibiki byose murazime mukaja aho hantu. Ikindi nukura bashaka kutaja aho mukarondera restaurant nziza, ayo nko mu bindi bihugu hari ama restaurant meza, hariho n'andi hantu heza amakwe kuganiriramo, ahantu bagira ama restaurant meza, ahantu mushobora nyene kwidetana namwe muravyumva mukapangira mukaja aho hantu heza. Ikindi nugomba igihe mwamaze gushika aho hantu ugomba gushira ku ruhande ikintu cyose kigira gute, ikintu cyose kigusa amazi. Nuvuga ngo namba muri ko muraganira kirazira gutora telefone. Hari umuntu muganira ugasanga afite telefone, kwamubwira ati urumva rero ngo ati none kutumengo ntikurankurikira, ngo ntugire ikibazo ngo burya ngo ndikunda kumva, ngo none ngo ntiyumva amatwi kugira ngo wumva ngo umunwa cyangwa umva intoki, arakaragira gute, akaracatinga. Umuntu nkuwo ntaba yahaye agaciro icyo kiganiro. Oyaye, umuntu yahaye ikiganiro agaciro bisaba ko ashira ku ruhande ibindi bintu byose ashobora kugira gute, ashobora gukoresha, ahubwo akagutega amatwi, akakuraba mu maso, ukabona kari karagukurikirana, ukabona kari karakuraba mu maso, ukaraba ko afite posture nayo irerekana ko umuntu karagukurikirana, ukabona ko umuntu yicaye neza karagukurikirana, kandi kinabikwereka ko umuntu karagukurikirana, arerekana kamemere sinye zerekana kari karagukurikirana, kazamura kavuga ati ego sha yo ese nuko byagenza. Okay, ukabona ko umuntu akagira gute, akarakwitaho. Ariko abantu benshi baje kuganira ugasanga karaganira akarasamara. Kenshi mu mahoteli cyangwa mu restaurant ateye imbere usanga bariko barafungura, muko murafungura mugo hariho na television, ugasanga bariko ramubwira ikintu turumva rero nani afite umugambi wago cyane n'ibyo ko byogenda ukunuku kugira ngo dutere imbere. Je ndabona twogora nk'ikintu runaka, canke je ndabona uyu mwana atuwe kwiko murondera ishure akaja kwiga hanze, ubona gute ibyo bintu gashaka kuramubwira nawe karigira gute, ariko ari ya television yasamaye si hari, abonye umukobwa ararenganye cyangwa umuhungu kone karagira gute, akarirabira abantu barengana. Ibyo byose ni kimwe mu bintu bituma umuntu adaha agaciro ico kiganiro. Nico gituma rero mwagiye aho hantu ni muhagarike byose, telefone ni muzimi, computer ni muzimi, ni mwicare murabana. Mbega ngomba ndabibutse neza kugira ngo abantu bagire ide y'icyo kiyago. Ibuka kera mugireshanya ukuntu wamubwira ngo duhurire aha anye, yashaka ko adashaka guteba, yagomba kubashika ari propre, asa neza, ngipodoye agaparfekeze, agasohoye, gapude keze, yakishize ko abagabo nuka gahuzu agashati keza kabere, niko yacagira gute ashirako. Mugeze aho hantu tuvuganye kuri abantu ndazi ko muvyibuka nabubatse n'abatarubaka, gihe muhuye muzi ko muhura n'umufiance wawe, ni ikintu kiguprewe kipa ku buryo isaha ntiva mu bwenge. Ngabantu bari bagira iyo isaha yibagirwa, abantu ntuyibagira. Iyo uryamye buca muzobonana, subona burakeye, subona burakeye ngo ugende kuri iyo rendez-vous. Urazi ngene wama uja muri dushe kuma wiraba, aja mu kigo muhindura ngene ngo bamwiza ukuntu wose bashobora kugira uboneke neza. Nivyo ukora ivyo rero, nivyo ndiko ndababwira, nivyo mugomba gukora abo mwubatse. Ugomba kwigira neza, ukaba attrayante na buri mukobwa umudamu, gomba uvya abana 6 cyangwa 8 cyangwa 10, we yakuze ni wenyene mungo kameme, so attrayante, ubu umuntu mwiza akwega awigikundiro, wambare neza, ugenda usa neza, kandi n'umugabo nuko. Kandi aho hantu maze kwashika ni byumviro byose bibi, ibintu byose bibi mwanze mugire gute, mushire ku mpande, noneho mutangurira muganire. Iganiro ciza rero kugira ngo gende neza, mugomba kubanza kwereka umuntu ivyiza yakoze. Hari igihe umuntu buje kumwereka nk'amakosa kumbure cyangwa ikintu ugomba gukosora mu rugo ubona kitagenda neza, rero gushikira kwayo makosa oyaye, ahubwo banze umubwira ati burya rero nukuri ndagukunda cyane,
nagomba naje nkabwira ndakwereka ukunda gukunda ndakunda cyane ati burya rero hari ikintu ntari bwakubwire burya ndagukundira ukuntu wambara neza ukabego ndagukundira ukuntu wigisha abana ndagukundira ukuntu uriho inzu ata ndakunda ukuntu umeze ndakunda ukuntu utahakare ukabanza ukagira gute ukamutapa abantu benshi barakunda ubanza umushimira ivyiza yakoze noneho nje kumubwira ati nubwo bimeze uko nubwo ukora ibintu byiza cyane biki kuri Imana guhumugisha ariko ndabona umengo satani hari ahantu yakwibyiza mu gatonya ahantu urahabona gute hari ikintu mbona usigaye gukora kitameze neza usigaye wicara kuri telefone ntumwe mwanya uko tuganira kandi nanje mba ndagukeneye utahanda gukumbuye uri mu kazi kawe nanje mba mu kazi kanje niwo mwanya mba ndakuronka nkeko tuganira tuganire ko yiriwe tuganire ko twopanga ibintu kuko utakimpa umwanya urumva waje mu nzira nziza utandukanye na wa wundi ari bugere ahandi akatamubwira ngo mviriza rero ngo jene nakuronde ngayimana ishimwe ko ndakuronse ngo wewe ndakubwira ibintu maze kunkorera urumva utanguriye habi utanguye kumuhahamura utanguye kumubwira amajambo amukangura utanguye kumuha amajambo atuma atangura kugira gute agomba kwidefanda kuko kamere muntu iyo umweretse icyaha ukagira gute ayo kibonye ahubwo atangira gute kura nyene yo kidefanda hama yigwanirira rero bice bituma kigash la communication iyo utanguye kuzana ibintu byo kumubwira amakosa utaramubwira ivyiza vyiwe wawishe byose kuko batubwiye neza yuko mu migani 15 murongo wa mbere havuga ngo ukwishura kuyoroheje guhama uburake ariko ijambo ribabaza rivyura ishavu urumva aho hantu iyo umuntu agiye kukubwira agatangura ku bintu bibabaza acavyura iki acavyura ishavu atuma wundi acatangura kugira ishavu agatangura kwimva nyene ari bwidefande akaba yishe byose ariko uyu mubwiye majambo yoroheje aho amani iki n'uburakari umuha ama compliment umubwira ukuntu ari mwiza ukuntu ameze neza ukuntu agerageza nubwo yoba hari bimugora ariko kameme ntawe uzishize na kimwe nta muntu numwe aburi ciza mu buzima afuma nakuramutse no gushira ifungwa kumeza gusabira hagije no gusasira birahagije ngabo yakoze kwa ciza n'umugabo ari hinzu aba yakoze nubwo ibindi atobikora muga kafuma ari haninzu aba kameme yakoze ikintu ciza nico gituma rero umuntu agomba kubanza kumushimira ivyiza nyuma wamaze kumushimira ivyiza rero kwaza kumbwira ati mugabo harakantu mbona amwe ngo twokosora katagenda neza aho satani yatwibyizamo ukakamubwira ukuntu kamubwiye mu majambo yoroheje nta burakari ari bugire ahubwo aragutahura arabona yuko umukunda arabona ko umushimira vyinshi kubujya ko kamwe abona ati kaje konona ibintu nawe acagira effort kugira ngo akosora ko kamwe ko aravuga ati aka kamwe niko gira gute siko konyononera ibintu kandi umuntu yanshimwe ibintu byose nakoze aka kamwe ariko gatuma dutandukana no ifuko ntanakoze umva aje umubwira ivyiza yakoze vyinshi unabimushimira ubu uri kuramutera umwete kugira ngo noneho naka kandi gasigaye agire gute akiteho naka gakosore kugira ngo bikomeze kugira gute kugenda neza ukamubwira ati nukuri ukanamushimira no kubona yemeye kwitaba rendez-vous yawe ukanamushimira n'ukuntu yaje yambaye neza akahagarika ivyo yararimo kandi ivy'inyungu akakwitaba ivyo nabyo kabimushimira ukamubwira ati ndagushimiye cyane monshuri ndagushimiye ko nawanyitavye ndagushimiye cyane ko wampaye agaciro ibintu byagutse none ukamubwira ndakubwije ukuri muzova muri cyo kibanza mwubatse muzova muri cyo kibanza urukundo rwasubiye kunaguka asubiye gukunda bidasanzwe abona kuri umuntu mwitayeho buryo umuntu agukunda araguhanura nayo umuntu ataguhanura umuntu mutagicara muganire ntabana gukunda kuko n'amakosa yawe aragira gute aravuga ati nagomba gira amakosa n'akazi kiwe arimenya uwo ntabagukunda ugukunda araguhanura niba bona mugiye ahantu umugenzi wakubwira ati ibintu bigenda neza uzumukundire ko yabibonye kandi ko adashaka yuko bikomeza kumena nabi ahubwo kashaka mu biza kugira gute kugira ubumwe kugira urukundo kabo umuryango umwe bujya kujya kurondera abandi bantu ngo baze mu rugo rwanyu baje kubahanura uje umenya ko urugo rusambutse nibiza abantu bimarira ibibazo byabo ntukarindire ko biba byinshi ubwo rero mwatanga ico kiyago nibiza ko cyama kiba n'imiwiri kabiri mu kwezi canke rimwe mu kwezi ico kiyago ntikabure mu rugo ico kiyago cyame mu rugo ico kiyago cyubake ico kiyago kicame gitangurwa n'isengesho nuwo mwa mutasenga gose ariko hari mu masenga musenge kubira ikintu cyose kiri mu Imana kagenda neza ico kiyago gitangurwa n'isengesho kandi muhejeje kuyaga kandi mwongere musenge namba rijiro mushobora gufata ari dufungurwa ari iki mujyo n'abamwoga muhejeje kuganira muri piscine ivyo mushaka byose mu bikore ivyo mwamwubase urugo mwamugarukanye urukundo ku buryo bizi mwamuruvomereye ejo usanga amashurwa agize gute yacanuwe mu rukundo umuntu wese gabona mwene se akamurabagiza akamunezererwa akamuhimbagwa yakumva ijigiwe yakumva adodoye akirwa kumugururira akamusanganira akamuyambira kuko abagize gute aba yamukoreye ikintu ciza cyo kumukosora bigatuma urukundo runaguka rero tutabarambiye nukumenya neza yuko ikiyago nico kintu gikuru cyawe ku rugo kandi ikiyago cyuba ku rugo nico kiyago kizotuma abantu basazana kizotuma abantu bagenda bakosorana nta mwiza
ari muri iyi si ngo abe ayera de oyaye, ahubwo nta vyera ngo de, kandi nta mwongo buri sato idahizwe. Nubwo umuntu yogira ikosa menya ngo mu banasi mu marayika, ahubwo iryo kosa urabingene uri mukosora mu rukundo mu bugwa neza, maze urukundo rwanyu rwongere rube rushasha, mwongere mukundane, mwongere musubire muri fiançailles nubwo mwamubana. Aho niho bita abamarayika bazokunda kubaho hantu, abana bazokunda kubaho hantu, abana bazobigira ahubwo rukundo rwiza, nabo bana usanga ari abana bakura bakundanye, abana biyumvanamo, abana udasanga hari induru. Reka Imana rero idufashe, iduhe urukundo nyakuri, urukundo rwo kwicara tukayaga, ibitagenda neza tukabikemura, ibigenda neza tukabiranforsa. Imana ibiduhe twese hamwe mu izina rya Yesu.